ati twakiriye Mbappe imbere y'abantu 85 abandi bose ntabwo tubazi bagomba baguma inyuma nta ngorane dufise twinjije agafaranga mayo zirimo kugurwa gushika site web yikupa ati Mbappe yinjiye umwami yaje kandi umwami yashitse niyaje mu nama na president yinjiye mu nama yinjira ubwa nyuma gasohoka ubwa mbere j'entre le dernier je sors le premier Mbappe yaje yinjiye ubwa nyuma abasigaye bose bagipaca Yoro twasize ku ruhande Davis twasize ku ruhande ntabwo dushaka Mbappe yinjiye twafunze imiryango muri Madrid ni ico kiganiro gihari hariya muri Los Blancos. Ubivuze neza bwana Mike nkuko byazindutse birandikwa kuri no munsi n'ikinyamakuru asa hariya mu gihugu ca Espagne kimwe mu nyamakuru novuga ngo sanzwe ko yari Madrid kinegereye cyane umugwi wa Real Madrid caje kuba gitangaza kuri no munsi ko nyuma ya eshek cyangwa se nyuma yuko equipe ya Real Madrid buzu witwa Leny rakerekeza muri Manchester United birumvikana ko equipe ya Real Madrid na Leny bari hafi novuga ngo kuba bokorana cyangwa se byari hafi ko Leny yerekeza mu Real Madrid ariko murabizi yuko Leny yarasigaje contrat y'umwaka umwe na equipe ya Lille. Madrid izana offer ivuga ati turatanga gati ya miliyoni 225 mutazitoye izi mu musore twavuganye arazi Madrid mu mwaka uza kandi azozira ubuntu nkuko byagenze kuri Mbappe. Ayo Lille yatera umugongo nyuma yuko Lille yatera umugongo Manchester United iciza ivuga ati natwe turakena mu defenseur tukana musura by'ugwego gwa Leny Yoro hamwe twozana amafaranga asumba Madrid yatanze birashobora koro badepoza miliyoni 50 guteranya bonus ya miliyoni 52 na ko 12 zose hamwe ziba 62 Lille yisanga mu ngwano yo gwanura umusore wambwiye ati burya naho Madrid gukene nawe wikeneye nta gafaranga bariko baratanga sore bagerageza kwimwumvisha arananira nariko birangira abitahuye ku munsi wa ijya yejo atari bakaje gutangara bumvise umusore nkuko vyandikwa n'ikinyamakuru RMC ko afashe indege yerekeje mu gihugu cyo Bwongereza agiye gukorerwa ipimo kugira ngo asinyire Manchester United. Birumvikana ko Madrid yari imwe muri cible cyangwa se yarumwe mu bakinyi bariko baraviza cyane cyane mu bijanye no kwiyubaka muri defense yabo twakoze igano hirya yejo turiko turabigaruka ko tuvuga ati eske Madrid ko tubona biyubaka muri medial ko twibona biyubaka mu satizer kakaba mu defenseur akomeye bashobora kubaka ko projet à long terme tubona bariko bararondera yari Leny Yoro nyuma yo kubura Leny Yoro uno munsi nkuko bivugwa n'ikinyamakuru ase nko nariko nanabivuga baje ko bavuga ati dufite David Alaba n'ivyari mu mvura zogaruka mu mpera cyangwa se mu ntango z'ukwezi kwa 11 ariko hariho Militao hariho na Rudiga hariho kandi n'umusaza yitwa Aurelien Jani nako ari umusore yitwa Aurelien Jani Chouameni ashobora gukinishwa muri axe central c'est fini Madrid na undi mukinyi zinzi zana cyane muri secteur défensif tsari bake imitima iragaruka havuga ati bino birashoboka ubwo bakanzura gahengwe ko kuba baronse Kylian Mbappe bari baramuhabiye ubwo Madrid igomba ikora kuri philosophy yo kumva ko ifise abasatirizi bateye ubwoba ku mazina gusumba uko bateye ubwoba mu kibuga izo bejeje byose tereka ngo ati Mutama Perez bigenze gute birameze gute ko tumaze igihe twumva transfer z'aba Alphonso Davies twumva transfer z'aba Leny Yoro twumva transfer zoge batandukanye ba Adrien Rabiot eske biragenda gute nyuma yo kubura Leny Yoro Madrid ahindukiriza amaso ye ko tubona n'umwe mu bana bari biteze yari kugaruka kwinjira muri axe central witwa Rafa Mare bamaze kuba mutangara mu gihugu cyo Butaliyano mu gwa Napoli biraza kuba bigenda gute nyuma ko mwakweze bari bamutije mu gwi wa Deportivo Alaves rero nibaza ko tugiye kuba tuvyinjamo turabe byukuri Madrid hari yageze ko ivuga ati ko tubuze Yoro ko ari projet à long terme twashaka kubaka dushe tubivamo nituzana undi mu defenseur exactement cyangwa no musi equipe niyo ba yishize ku karubanda kumva yuko bagomba bafate risque yo gukina bavise Rudiga gusa na Militao na rimwe kwizera ko Aurelien Chouameni ashobora gukinishwa muri defense. Bon Landry Alaba aragaruka mu kwezi kw'icumi vers kwa 11 Alaba ni mu defenseur wo mu defense centrale muri equipe ya Madrid sigura ngeze muri kano kanya saison ya equipe ya Madrid iratangura mu kwezi k'umunani nibwo ma championnat buguru bisigura ngo baratangurira muri championnat bafise ngeze muri kano kanya aba defenseur bagera kuri bangahe batatu ari we Eder Militao ndetse na Antonio Rudiga na David Alaba na Jesus Varejo imbaza kuba yahava Varejo muba mharura mu Real no kuno bataramo arorega Varejo kuko uno musi arabara went ku mukonte kuko si hari bisigo ngo aragaruka mu kwezi k'11 championnat zo bazimaze mezi agandi uravyimvune Alaba yagize ku myaka yiwe Varejo nawe uzikazona agaruka muri forme twigeze kumubona Varejo aretse kumera nk'uraho muri equipe irahatagira nimero yambaye uno munsi bisigura ngo nimba Varejo zo muri equipe ya Madrid turamwora muri batatu nimba nawe yogenda Madrid barasigara na Rudiga barasigara na Eder Militao ongera kuko no musikane ke umugabo nka Antonio Rudiga ku myaka 31
nawe duce nyengeje Madrid batotangana yitega pata cyangwa se nawe akagira imvune nk'inke yari tudigira macross erega biriko biragaragara ko Rudiga nawe nyene arusha kene umwanya wo kuruhuka kuko umunsi Rudiga yarushije akinyana rigabo yose ataruhutse akina Yoro akina Champions League ataruhutse akina Yoro akina Yoro mu gihugu cy'Ubudage ataruhutse kandi ari mu bakinyi batatu bitanga cyane muri equipe zose abayisanzwe ongera ko kandi kuno munsi Nedero Militao nawe nubwo yakinye mu mpera za championnat muri championnat za yarariga ndetse no muri Ligue des Champions akaba yarakinye n'ino Copa America nawe uno munsi Militao urwego tumuzi ko ntabwo ruragaruka nyuma y'imvune yakoze bisigura ngo Madrid gusa muri kano kanya barafise abantu bagera kuri babiri bonyene nibo bagiye gutangurana projet kuvuga yuko ugaye imigango mu gihe bariko barondera witwa Aymeric Jean-Louis Alphonse nawe tutumuna bakoza muri no projet ya equipe ya Madrid ahubwo no munsi bakaba batariko baranakonta ku mukinyi w'umu axial cyangwa se kiramo defense centrale bakaba bariko banasubikira ku witwa Trent Alexander-Arnold. Est-ce que Madrid gutangura saison ifise Rudiga ikagira na Militao isi prise de risque cyangwa se gufata risk itarikene muri equipe nka Real Madrid tubonere kiri bakamuzindi impande zose ariko au niveau ya defense basa nk'abahibagiye hashobora kuba kutashe cyane kuno munsi Madrid baratangura saison bari kuri pressure kuko no munsi nabatena de titre bama championnat yose bagiye gukina ndavuga La Liga ndavuga na Ligue des Champions zose barastwaye bisigura ngo no munsi baratangwa bari kuri pressure kuko banagomba kudefenda titre batwaye kudefendera titre batwaye nka Kubera Madrid muri saison 2023-2024 ufise ugatangurana muri axe witwa Militao no witwa Rudiga bisa nkaho mengo no munsi nabo partnership yabo yagiye iranagaragara ko idakunda neza muri Kubera Madrid ko bacha basigara tamu stopper bafise iyi series ke Perez n'abasocios ndetse na Carlo Ancelotti muri Kubera Madrid bagira bafate yobakuta share harimo no gutakaza ibikomeye komakomeye vya champion no mwaka ya kwa Real Madrid uno munsi iyinjira rya Kylian Mbappe ya jara umukinyi novuga ngo urufatiro wicitegerereza ashobora kuba aje guhindura ibintu byinshi muri equipe mugabo guhindura byinshi kwa Kylian Mbappe uca wiga ukibaza eske uwo Mbappe yinjiye ibindi bibazo twari dufise ku buryo Kylian Mbappe yinjiye vyo babikemutse nibi kuko no munsi Real Madrid Kylian Mbappe na hatari kuza secteur offensif bameze neza kuko Kylian Mbappe n'ivyo Brahim Diaz canke Ardagirere ntibazotanga ivyo Mbappe yotanga mugabo umusaruro wabo ari babiri bateranije nubwo batotanga ivyo Mbappe botanga ibihesha intsinzi equipe cyane mugabo ucuzukaraba ivyo equipe keneye bo bitanga ucuzukaraba nubwo bakunda kuvuga ngo la meilleure attaque c'est le meilleur défenseur ucuzukaraba mbega muri defense barafisemo Daniel Carvajal umunsi Carvajal inyuma ya Yoro narabivuze ashobora kwitera agapata Carvajal ashobora kutazoheza Fazare akiri muzima kubera ko Carvajal ararushe yagaragaje umuruhute nubwo bano kuri finale ko match y'abongereza kandi kuri finale ntiyagaragaje umuruhongo Jude Bellingham ariko aramugora no mugo ni Carvajal ubona umubiri wiwe urarushe arashaka kuruhuka urazi yuko vise umunimero kabiri w'umuramparaso ni Lucas Vazquez est-ce que Vazquez umunsi uri ko yakina saison demi saison yose igice ca saison nimba ari phase retour akakimara Carvajal ataje mu kibuga biragoye ukaza ukara muri axe central hajya abantu bari bakwiye kumenya ikintu kimwe bakunzi ba Real Madrid nimba ari umudefenseur mwiza batunze mu mateka yabo Nacho Fernandez n'umuntu wo kubaho nimba Nacho Fernandez habura Militao shiramwo Nacho habura Rudiga shiramwo Nacho habura Araba shiramwo Nacho hose akareponda habura Daniel Carvajal habura Mendy habura Mukazere Nacho Fernandez yareponda mugaragiye David Araba yagize rupture de ligament croisé akuze afise imyaka iri hejuru ya 30 na nukuvuga ngo iyo mvune nubwo yokira amahirwe yo kubona David Araba garukijana kwijana ari mwiza aragoye Eder Militao nawe yaragize iyo mvune mugabo imyaka afise wiracamuvugira uno musi 26 nibaza yuko cyari musi ya 25 cyari musi ya 25 ni 25 nyene nibaza yuko iyo myaka irafise uruvugiro irafise uko nimuvugira gusumba ya David Araba ukaruzi ko batunze abo bari bafise bamaze saison badakinye kubera iyo mvune ugacutunga Antonio Rudiga yakinye match zose zibaho za Real Madrid zose
nimba match barakinya nka match nka 60 dufate akarorero nta match 10 yasivye ugashugaruka ukibaza none Antonio Rudiger ugashugaruka ukibaza Antonio Rudiger wewe sezo kuheza rushe mbego musi Rudiger azovunika mu remplacer wazova kwa reka Daniel Karero igituma bwana Landrari prise de risque ikomeye yeah. Madrid nk'izindi ekipe zose mwakweze baravunikije abakinyi ariko ndabira uburyo Madrid ariyo ekipe yitwa ko yavunikije abakinyi benshi muri secteur défensif ni nebo défenseur wa Madrid mwakweze atavunize nawe ni presque Rudiger wenyene mugabo Rudiger muribuka nawe hari inkino yasivye cyangwa ahubwo Ferland ndashobora kuba batakariwe n'imvune cyane mugabo nawe yaravunitse no saison uramuzi ugerageje gukompara Rudiger na Mendy novuga ko Mendy niwe yavunitse par rapport ya Rudiger kuribuka ko no kuri classico match retour bivugwa ko Mendy bamururiye mugabo bamururiye kwera yuko babona ko ari exposé au risque yo kuba yonavunika imvune y'iki agrava gusumba uko yari kuba yakinyurukina yes dufate Mendy yaravunitse Eder Militao gari petito rigama croisé David Alaba bigenda uko nyene David Alaba yari yagarutse yasubira kandi kuja mu mvune agira rushite umugabo bita Daniel Carvajal yakinye saison presque yose igihe Carvajal tabonetse mu kibuga n'igihe yaba yaruhuriwe naho nyene haba ari yantunganya yo kuvuga ngo ko tumukeneye cyane gusumba abandi hamwe twona mukoresha mu nkino zitwa ko tabiyaro byinshi birimo twomubura muri za nkino zirimo ibiharuro mugabo uravye nkino yakina za Manchester City nande zari zikwiye zonyene kumuvuna kuko kinyi minota 110 ahura n'uwitwa Jack Grealish baramusora bazana Jeremy Doku iminota 110 umusaza cyamanika amaboko nyuma yo kumanika amaboko bagirwa mahirwe basanga witwa Eder Militao asa n'uwamaze kugira gute kugaruka bica biranana nuko Madrid bari muri style yabo kuzibira basigaje iminota 10 kugira ngo baje muri za tirobe uno musi ndabona risk ikomeye cyane yo Carvajal no musi itera gapata ariyo prolongation igitangura byari bigoye ko Eder Militao akora kuri pressure yitwa Jeremy Doku yaraje kuba yinjira amari minota 30 ari kuri pressure nk'iyo Madrid ntiyankese igitsindo kubera ko wibuke ko Madrid yankese igitsindo bajeje kuba basora uwitwa Jack Grealish bazanye Jeremy Doku bivuze ngo hari uburyo Carvajal yisanze yari yamaze kuba marka cyane uwitwa Jack Grealish nyuma yo kuzana Doku bimusaba gufata iyindi ritme ya Doku bituma umusaza tubona ko yatanze byose afise ariko harageza haseda asindwa igitsindo kivuye kuri kote yiwe bivaye na débordement yitwa Jeremy Doku rero nimba aba défenseur ba Madrid y compris le gardien kuko ari umunyegoro rega mu défenseur ari muri secteur défensif sivyo dufate muri bane dufate muri mu bakinyi batanu b'inyuma umunyegoro n'aba défenseur bane Madrid yakoresheje cyane saison 2020-2020 itwara ikombe cha Champions League muri abo saison 2023-2024 batwaye mu gikombe umuntu atavunitse wenyene uno munsi uvuga ngo yarabaye consistency saison yose ni Dani Carvajal sido ya axe centrale twari tumenyeremo witwa David Alaba na Eder Militao bafatije bose baravunitse bagira petito rigama croisé bamara amezi arenga 5 batari mu kibuga tugaruka ku munyegori nawe amezi arenga 5 atari mu kibuga tugaruke no kuri Ferland nawe yasivye inkino zimwe bivanye n'imvune uwona uvuga ngo atavunitse ni Dani Carvajal mugabo nawe no musi nemeza ko ari Imana yakinze sino hari hageze amagara yiwa mubwira ati hagarikira ngaho nyene baca baraza biyangaja muri iyo saison abo bose navuga ko baravunitse batagaragara mu nkino cyane umumenyereza aratwereka yuko ashobora kwibako akidepana akagaruka na Leny cyane muri defense agaca afata wa mugabo ataha umwanya cyane yitwa Nacho Fernandez akamuha umwanya agaca afata wa Antonio Rudiger yazanye muri ya system tutabona hazokina kwera Militao yaramaze gufatisha nawe akamuha umwanya noneho mwigori bisanga muri ya strategy yuko n'umunyegori bafisa gira kabiri kwera ko atakinye batakimwizeye bazana Kepa Zabaraga n'ubundi Imana isubirira kinga bacabona urwego rwiza rwa runine gusumba uwo Kepa Zabaraga bari bizeye ni ukuvuga ngo babaye muri style ya bricolage muri equipe ya Madrid nimba uno munsi equipe ya Real Madrid ariyo equipe twabonye abadefenseri babo bakora cyane mu maigano 5 akomeye ku mugabane wa Buraya gusumba indi equipe yose yitwa kikomeye je suis abantu banyumve nabi equipe yose yitwa kikomeye kuri muzi dufashe abadefenseri ba Barcelona tugafata ba Man City sivyo tugafata aba Liverpool tugafata
dufate n'abatetwa Madrid bazwi ko ibijanye no kuzibira cyane tuje no kwa Paris Saint-Germain mu France tuje no mu Butaliyano dufate Internazionale Milano dufate ari equipe yabaye ya kabiri kuri Internide mwakwezi Mirase sivyo dufate Mirase tuzana na za Napoli ngaho hafi na za Juventus ngo wanashima na Bologna ruvuga ngo imigwi myiza itanu ya mbere muri ano mashampiyona atana komeye ku mugabane wa Buraya turavye mwiganije fa Champions League izakinya mu mwaka weze burya Madrid bisanze kuri Grand Souffrance nka equipe komeye gusoma umugware wo wose hari equipe yaba yarazibiye mu rukino bakisanga bona ciri rukonda nkuko Madrid vyayigendeye kuri match ya City wapi hari equipe yaba yarisanze kuri pressure kuzibira rukino ruto nka Madrid bakina na RB Leipzig wapi hari equipe no munsi yaba yarisanze kuri pressure yo gukina urukino bari bazi ko ruborohera mugaruka bagora nkuko byabagende kuri Bayern Dominique mu rukino rwa mbere wanashaka no kuri Borussia Dortmund bivuze ngo Manchester City barankejeje imbere ya za Copenhagen Napoli barankejeje imbere ya Real Madrid Barcelona barankejeje ibitsindo bine imbere ya Paris Saint-Germain nyuma yo kuronka carton rouge yitwa Ronald Araujo mugabo no musugiye kuraba equipe zose zankesa zitakiniye kuri pressure ngiyo Madrid kinirako nukuvuga ngo muzi nimba ari ikintu Madrid yotakaza ikabitakaje projet yabo nuko yo kwisanga iri kirakira muri ya projet y'aba defenseur babo batari capable cyangwa batari à mesure yo kuba boshobora gutera iminota 90 bariko barazibira kandi ura musirimba bayibayemo mwaka weze imbere ya za Manchester City bafise Rudiga mwibuke ngo Rudiga nawe sindamwifuriza imvune mugabo ndavye sezo yakoze mwaka weze ngaraba ero yakinye il est sur le point yo kubona uyogira ripti dori gamakroise ukara ugofatana n'imyaka afise 31 aho rero aho nyine niyo cuga kukara kubera ko umunsi ugiye kurama igana cyane ko mugana wa Buraya biragoye mu kudafasira imyaka 31 yakiniye kuri no ritme witwa Antonio Rudiga yakiniyeko aho Carvajal amuje kubona ko ari niyo cugaruka aho nyine niyo cugaruka karaba eske Real Madrid wari wo mwanya mwiza wo kuvuga ngo nimba Kylian Mbappe yinjiye naho ndi mukinyi dusinyisha kuko no musi Daniel Carvajal aragenda Carvajal agaragaza umunaniro uteye n'ubwoba Ferland ndivyo naho yoruha basi akagasore ka Fran Garcia nubwo katotanga ivyo menda tanga mugari ama match amwamwe Fran Garcia ko kameze neza ukabona yuko ari sawa mugabo kayatera kandi kugira ngo Fran Garcia ukine match nziza nuko ufata equipe yawe mwijanye na côté défensif ka office mukasere mwiza côté défensif equipe kabihagaze neza mugabo kandi kaba equipe kinabwira ngo a participe ko ari fort offensivement gusomba défensif utegereza no kufise umustopere mwiza erega aza kugira couverture witwa Fran Garcia kuko Garcia yaduze kuko Garcia umukinishije match presque yose ari match iri ku munini equipe nka match ya Manchester City bo gutsinda baciye mu ku exploiter côté nk'ama match ya classico uno musuga kina classico zikubise Fran Garcia kuri gatatu acha ko Lamine Yamal cyangwa Rafinha utari capable yo kubetriza Barcelona mu jana possession birabigoye bo kugarika nukuvuga Real Madrid abantu batwihanganire bumva igicuma turi ko turagaruka cyane kuri equipe bita Madrid tukagenda tuvuga Man City cyangwa indi erega Madrid ni bayipimira kuri Mallorca inkino za Madrid ni contre Barcelona ni contre Man City ni contre le grand club d'Europe niyo ngo Madrid ni par rapport y'imigwi yitwa ko ikomeye ibure kuko ino migwi ipima kuri Madrid nayo igakonfirma ko ikomeye mu gutsinda ino migwi yitwa ikomeye ku mugabane wa Buraya no kuvuga ngo ubuzima bwo gutunga aba defenseur bake muri Real bamubaye mu gihe kirekire mugabo kububa mu gihe kirekire no football ikirahinduka no football wala shaka no football naho tutavuga ngo ikirahinduka bari bafise erego no musi gutunga Kylian Mbappe undi yaratunze Cristiano Ronaldo muri 2014-13 nibisa erega bafise Cristiano Ronaldo nubwo defense yomera nabi defense adverse Cristiano Ronaldo uzi ko fise Di Maria inyuma yiwe na Ozil bategerezwa kuyigirira ivyo bashaka vyose nuko equipe ka destabilize ikindi rando ruvuze neza Madrid kuri ba Angel Di Maria nabandi hari uburyo bari bafise possession par rapport y'uno munsi yitwa mubibona ikindi style doje bakina kuri Angel Di Maria yarahindutse ikindi erega kuri Angel Di Maria none nimufise muri mediane Luka Modric ndetse na Xabi Alonso ukafise dufate Luka Modric no wejo bundi dufate Sami Khedira na Alonso na Di Maria Mesut Ozil ndetse na Di Maria uruhande rumwe rwo bariko Di Maria ugasanga Di Maria kina nk'umukino agaruka hagati mu kibuga ukabutunze Gonzalo Higuain na Karim Benzema ukazana Karim Mustafa Benzema
noneho rero abana ba Rufubeke Madrid yari ifise wanashaka kiriya gihe ba Rufubeke Madrid yari ifise ni bakina muri style y'uno munsi wanashaka ifise Alvaro Arbeloa ndetse na Fabio Contrao ni bari fort defensive cyangwa na Marcelo ni bari fort defensive equipe yari offense kenshi gashoboka en plus ico gihe Mallorca yabiziti nkinye na Madrid ndi 8 Mallorca ije yavuga ati nkinye na Barcelona ngibi nibi ariko no munsi byarahindutse Regino Bilbao no munsi ikarakaza imbere ya Barcelona na Real Madrid siko vyahoze none na match wabonye za Real Vallecano Madrid itsinda ibitsinda 9 kwisaba tsinda 5 uribuka Bilbao igifise umusore yitwa Artira Duriz nukuvuga ngo iriya Bilbao yakiriya gesuko ngo ntiyari ikomeye mugabo filosofi Barcelona Real zakinamwo kiriya gi bitandukanye na football moderne none munsi Landry dushaka dufate muri no sezo Madrid match batsinze ibitsindo byinshi muri Liga bo batsinze bingahe hajya match batsinze 6 sezo yose wapi bine peut-être bindi kangu nabire match bo batsinze mugabo kuri ere ya Cristiano Ronaldo na sezo yera badatsinze 7 8 9 ukumva kentipe ya Cristiano ka triple ya Cristiano triple ya Cristiano ugasanga n'ibintu byoroshe nubwo equipe ishobora kwankesa Mallorca nta mukinyi fisa ari amezire yo kuza ngo afate Madrid muri media nibikunda ariko no musi wa football change du jour au jour equipe zose ziza zipima kuri Madrid akavuga ati okay nimba Girona yisanze muri Big 4 yatsinze Barcelona na retour nimba Madrid yaramutsinze nuko Girona musi byirikira tegura ivuga ati Barcelona twarabonye ko cyo kwitsinda mugabo kandi pourquoi pas tuzotsinda Madrid na mwaka reka twige playing ene twotsinda Real nayo kandi no musi muca mumva ngo please ugira attaque yaba meilleur joueur du monde uno musi kuko tuzoja kugira abatwese Madrid ifise Mbappe ifise Vini ifise Rodrigo bashobora kuba katiri ijana Rodrigo wanashaka azoga ifise ingufu zo gukora kugira izina tugaruka gato Landry kuri iyo trio sivyo tuyikompare par rapport n'izindi trio n'uburyo equipe zakina uno musi Madrid yagira exposition au risque kuko kila Mbappe atakaje umupira nawe arondera Vini niko kuko Rodrigo nico gituma hanini mugende murabe mu press conference mugabo yitwa Carlo Ancelotti yagera akora uyu Madrid equipe batsinze ibitsindo 5 ni Deportivo Alaves yonyene ni naho match byitwa ko muri Liga batsinze borohewe naho sivyo 5-0 okay turiko turaza ko kandi naho batsinda 4 wasanga nabo bankeshite nka bibiri turiko turaza kwico kintu cyuko Carlo Ancelotti we yigeze ko nabyivugira ati kugaruka muri system ya 4-3-3 hariho intensity ntakaza mipira atakaza cyane ndasabwa kudefenda cyane gusumba kubera ko attention narufise meilleur joueur nka Mbappe na Vini na Rodrigo bitandukaniye na Paris yarifise Messi Neymar Kylian Mbappe na Neymar Junior raba uburyo ibimyesha bakuru byo mu Faransa byabatatse vous êtes les patrons sur terrain muratambuka cyane mukina mufise ballon mushobora gukaya danger umwanya n'umwanya mugabo kandi mushira equipe mukaga kuko imipira itakarake kuko Vini no musira ba Liberto mumenyereza yamuhaye Vini na dribble mugabo ari mu bantu batakaza ballon nyinshi kandi na Kylian Mbappe azoza dribble atakaze ballon nyinshi kandi ikiba niyo kanyene kuri Rodrigo kose ikintu catunze aba basore ba Real Madrid bo kuma winga Vini Junior na Rodrigo inyuma yaba hari baba defenseur akubwiye ati wewe kina ivya defense vyihorere kina kuko vise Ferland ntaduhuga ni offense Daniel Carvajal no bwo offense ari beaucoup defensive gusumba offensive Dani critique exceptionnel kuko iyo musabye confiance arabikora Dani ni wa muntu yadapta match kandi buri niyo carte en fonction de Madrid en fonction de l'équipe iri kirakina Madrid mukeneye ko kwataka arakina Madrid mukeneye ko kudefender la defense arahari nukuvuga ngo ikintu rero ndakubwira Kylian Mbappe arafise defense yuko baritakaye donc Mbappe araryoshye barayifise Mbappe araryoshye barigeze imbere y'igol kandi capable yo kwikura muri defense akayidugana n'ibyo mugabo qualité ya récupération bigenda gute niho vyose bigaruka kuraba rero Vini atakaje ballon nta récupération Mbappe atakaje ballon nta récupération Rodrigo atakaje ballon nta récupération ugaca wumva ngo nta muri defense donc nta wundi mukinya zo kwinjiramwo nta côté défensif bari hafi yuko ingufu zaheze kandi wibuke ikindi kintu randi rega ikindi kintu Madrid yatakaje burya batabona burya defensive baratakaje Cruz ko Cruz yari fort defensive bakaba fort no muri construction burya Cruz offensive manone atsinda ibitsindo bingatanga assist zingahe mugabo c'est un élément clé buzora be match nyinshi umumenyereza Karanze cyamukinje ariko bena Chouameni burya kenshi Cruz ni wari karakina role yo gukasa nubwo muri position mabyaboneka ko Chouameni ari wari nyuma ya Cruz mugabo amatiere yo gukasa burya Cruz ni wakasa cyane gusumba uriye jani Chouameni uwo nawe mwibuka kuri Mose baramutakaje
kandi yakote organisation bya bindi yatanga bigatuma equipe idasufura rimwe na rimwe uno musi nibagibivizo ko batakaje Cruz setanelema batakaje goye no gusubiriza uwo waramutakaje ushobora kwisanga muri bya bihe byaho Chouameni bahora bapermita mu gihe byanse ko akasa ngo bamukeneye Chouameni agadoca buri uwo bapermita iyo ni esheke ya mbere kabiri muri defense twabivuze abantu nibirengagiza ikintu cyuko Rudiga na Militao ni style imwe partnership yabo mu nkino nke bakinanye byaragaragaye ko mu mpera ziganwa igihe Militao yaramaze kubagaruka mu nkino nke bakinanye byaragaragaye ko partnership yabo idakunda nubwo yokunda ku nkino zikomeye bazoba bari andanje umwanya munini bivuze ngo nyuma yo gutakaza Toni Kroos wishize kuri risk yo gutangura iganwa muri defense centrale ufise abakinyi uzi yuko partnership yabo igoye please ya karite uzi kumaze imisi ukinira ko urusha izindi ekipe zananiye kukwiga yo kudefend iminota 90 igahera ekipe ukaba woronka ukazimo ukaba uyisezereye please winjije wa muntu ashobora kuoblija guhindura systeme swat uzokwisanga kuri risk ikomeye cyane yo gutunga trio itakaza imipira cyane mu gihe itazinze ibyo bitsindo uzokwisanga uri expose kuri risk yo kwamugira gute yo kwamugwana no kuba umwanya wose ugira gute ugaruka ku defend rero nibaza ko ari risk ikomeye cyane kuri no equipe ya Real Madrid dukurikirana Safibu Hamaduite tugaruka Safibu iramenyesha isaha ni saa 1 z'ijoro unyoye ji safi usinzira neza unyoye ji safi usinzira neza cyane saa 1 rero imaze kuba yuzura neza cyane muri studio za 97 n'ibice bigera kuri 3 ni PJ Classic FM turi muri sport zone cyangwa se muri zone y'imikino dukurikirana rero kuri YouTube yacu twitwa PJ Classic Media muri sport turabambere nimba ugomba rero kumva sport nziza kandi tomoye ugomba gukurikirana sport zone kubera ko turabambere turi kuri dosiye rero zo mu bugarezi bwo muri equipe ya Real Madrid nubwo bigaragara ko atamu defenseur bariko baragomba muri Madrid ariko biravuga ko witwa Aymeric Laporte abasososi biri equipe bo baramuhone mugabo yitwa Perez sinubwo Laporte bigaragara yuko tutomuzana muri projet ngo aje nk'umukinya tangura mu kibuga ati mugabo twatakaje naco yasohotse yage muri Al-Qasadiya niwe muntu niwe wege imfatiro gamagegezwe nyuma muri equipe ya Real Madrid ariko yurije rigafata ifuruka atu naco rero no munsi twamubuze ati umuntu nka Porta Aymeric Jean-Louis Alphonse ahejeje gukora ero isalme kimeze neza mu bugarezi bw'igihugu cya Espagne anatahukana ico gikombe ati nubwo kira mu bakanzu muri Arabia Saoudite ati tumuzanye muri projet kuri saison ikomeye tugiye kwinjiramo atari kintu dufasha abasososi bapropose umugabo yitwa Aymeric Jean-Louis Alphonse Laporte umunya Espagne ariko mu Faransa mamuko ko yoza muri equipe ya Madrid ariko Perez yabiteye shoti arabwira ati turafunga umukamba turafunga amaso turafunga ipepu turakinira kuri defense y'witwa Rudiga ndetse na Militao kuko araba ntabwo je ndi kumukonta kuko nino saison arabashobora kuba flop imwe yigende ariko kandi nanje ndabona risk ikomeye cyane ku ngo bita Dani Carvajal na Antonio Rudiga Carvajal turagaruka mu kanya gato bano bararushe nabo nyene umwanya n'umwanya barashobora kuvunika riga ariko nose iki kintu abasososi bari bapropose Perez cuko yoza n'umugabo yitwa Aymeric Jean-Louis Alphonse akaza nk'ibuye rindi cyangwa se akaza nka plan B ishobora kuza gufata defense ya equipe ya Real Madrid mu gihe witwa Militao cyangwa se Rudiga umwe muri bo yabagize ikibazo ahana abasososi ni bari baharuye neza Perez nubwo Perez yabateye shot cyane ko no munsi equipe giye kwisanga kuri pressure ya saison bagiye gutangura kuko buri utangura saison nk'uwatahukanye ibikombe ugomba kubidefend kimwe n'utangura saison nawe agiye kurondera ikombe no mwaka wowe yaza mwishusho ryo kubanza kudefend igikombe wari usanzwe usanganye uburi na mwizerega gusomba ari we wese ahantu se Perez bigira kuri wewe ahantu Perez ko tubona no munsi mu bwugarezi nako mu busatirizi yubatse neza hagati akaba hasa neza option ya Aymeric Jean-Louis Alphonse ko naco yasohotse ni yari kuba ari option nziza muri equipe ya Real Madrid mu bwugarezi no munsi dusigaranye Rudiga tugasigarana na Militao koko ariko bwana Mike kuko abasososi turabazi Mike randi gato turazi jambo no munsi abasososi bafise mu ntunganyo za equipe nka Real Madrid nitwotiga no kwemeza ko no munsi
izi ntunganyo zose tubona za ekipe ya Madrid abasosiyete bashobora kuba zifitemo uruhara ibice 80%. Nivyo Perez arabishira mu ngiro nka president wa ekipe, ariko birafise aho bibanza kwigigwa, aho naho ni ku basosiyete. Abasosiyete je nabona uno munsi muri vision zabo z'uno mwaka gupropose umugabo yitwa Laporte. Je ndabona baramupropose ikintu ciza kugira ngo ekipe nize yisange kuri pressure z'ibintu dashobora kuba yokemura. Abafaransa barayamaze ati tous les jours ne sont pas dimanche. Aswari n'abagwa ati kila siku sio laidi. Madrid hari uburyo baronsemo Mbappe, hari uburyo baronsemo David Alaba, n'abandi bagiye batandukanye. Ndavuga ngo hari uburyo baronsemo bakinyi beza babaronka kubuntu, babaronka ekipe bahora bakinamo zaba propose andi masezerano, ariko biranga ko bahuza bivanye nuko baba bamaze kuronka offers ya Real Madrid. Ariko umusura bya ekipe ya Madrid ikini keneni ni projet à long terme muri defense. Iyo nayo ni yubakwa n'abakinyi baje kubuntu kenshi. Nivyo babakinyi baje kubuntu baratuma ukomeza projet yawe vyimfata kibanza. Namuna tovuga ko David Alaba atacamariye Madrid. Mugabo murabona umwanya rumara Madrid uno musi erega Alaba n'umukinyi wa Bayern gusumbuka n'umukinyi wa Madrid. Oya kawaida n'umukinyi wa Bayern kuko Bayern yateze 13 kandi ari mwiza cyane. Erega uno musi Rudiger n'umukinyi wa Chelsea cyane gusumbuka wa Madrid. Ariko ibyo nabyo bivuze abantu baravuga ngo n'umukinyi wa Chelsea gute mugihe yavuye atakintu kigaragara bafashije. Champions League League Champions bari kumwe. Batwaye na za English Premier League bari kumwe. Chelsea yabaye nziza kuri L ya Conte kati Conte niwe yazanye Antonio Rudiger. Nyuma ya Conte Chelsea yanabaye nziza kuri Tuchel itwara Ligue des Champions. Bivuze ngo ibihe byiza Chelsea yabayemo mu myaka nka 10 iheze. Rudiger ifisemo uruhara rukomeye cyane. Ivyo rero no musi niba byagiye biraba nivyimfata kibanza. Kwera ko nuzana Rudiger umuharura imyaka 10 muri projet yawe cyangwa 6 8. David Alaba niko kuko. Nico gituma babaye abakinyi baza umwanya muto bakagufasha. Ariko mu myaka 30 handi rero warubakene ugacubabura. Iyo rero bimeze uko kwabo ubabuze muri uwo mwanya. Bica bisigura ngo urakeneye kubaka projet à long terme muri defense. Ya projet twabona ya Pepe na Ramos. Ya projet twabona ya Ramos nande na Varane. Ya projet twabona kwa Manchester United ya Nemanja Vidic nande na Ferdinand. Muri uwo mwanya rero uno musi biragoye na equipe nimwe izubaka projet à long terme cyane muri defense cyangwa mu busatirizi udakoresha agafaranga. Erega Madrid nzora mu defenseur mwiza kiri muto ku mafaranga make cyangwa imuronge kubona nikimenya amenye uwo bari biteze babona ko byaheze bamubuze ku kanyuma yari Yoro. Uno musi ukeneye kuba kukenera umwana nka Yoro dufata musi aba defenseur beza bari ku isoko bakiri bato ushaka kubakira ko projet ni bande yari uwo Yoro ni Loic Bade kwa Seville ni Gerard Braithwaite wa Everton aho ndiko ndavuga bashobora gusoka muri equipe zabo ni Mathis Delight ni Ricardo Carafiori kwa Bologna ni Alejandro Bastoni kwa Inter sivyo mumfashe tuze turabaharura neza ha mu Faransa rundi mu defenseur bariyo ariko explosive mu Faransa mu Faransa mwiza hari Faransa nawe ariko explosive asumba Gerard Braithwaite sivyo naho ntawe ko uri kwa Manchester United no musi biragoye kumukurayo haba muri La Liga haba muri Premier League haba ari hehe uza gusanga harimo mu defenseur mwo ko mu Bwongereza dufate Gerard Braithwaite no kuvuga ngo abona bashobora kuva muri equipe zabo babandi bariko bari expose mugabo bashobora kuba gogo projet z'imigwi ikomeye twongeremo rero babandi nabo bariko bari expose bari muri projet z'imigwi ikomeye ariko bigoye ko bava muri equipe zabo urongeramo Willy Saliba urongeramo ba Konate sivyo urongeramo Ibu Konate tuze kwa Manchester City urongeramo Josko Gvardiol peut-être na Ruben Diaz chatuza abandi bakiri bato mugabo tokubakira ko projet y'imigwi mitari ko bakeneye kuja mu migwi ikomeye bubaka ko projet ni bano bari muri Portugal Gonzalo Ignacio ndetse no witwa Antonio Silva sivyo uno musoci ugenda kuraba abo bakinyi bose nimba Madrid keneye kubaka projet yisanga kuri pressure yo kumena bank ikaja ku isoko ikarondera umwe muri abo bana nyene na muntu numwe muri abo bari buronge munsi ya miliyoni 80 nibaza kura muzi twarabivuze Madrid kubitakaje Yoro batakaje projet kuko niwe mwana yarazimbutse mu bitwa yuko equipe cyo kubaka ko projet bari mu mugwi muto barengeye kubera ko Yoro uno musi Madrid miliyoni 50 ata bonus miliyoni 12 Manchester yatanze Yoro yari kuca kwa Madrid akora bose barakoze ibirenge Yoro yigiriye kwa Manchester City nako kwa Manchester United nca ndabarera abo bana bose ko Madrid vyanga bikunda bategezwa kubaka projet basubiza amazi inyuma bakavuga ati none ko Barcelona yaronse poko Barca natwe muri Casilla turaronkana abo muri Casilla bose barabaye sous-estime Rafa Mare bamutanze
Jesus Varejo arahari none no musi umva imenje bakuri muvuga erega Jesus Varejo ari mu mwanya Varejo ni inzererezi kandi numvise ko Madrid kumukonta ko biragaragara bisigura ngo kwa Madrid option Castilla nibaho erega ugiye kuraba nagenda kimwe Madrid yabigendeye ku mwana wo muri Castilla wavyiko ko bari kugendera ko cyangwa bo baragiriye ko gato yari uyu nacagiye mugabo naco no munsi wovuga ngo numwana yavuye muri Castilla agira ibiye byiza muri Madrid nk'umukenyi w'igihangange mu kibuga yabaye igihangange rya n'umwana wa academy none dufashe abadefenseur beza Madrid no munsi yatunze nacarimwe narimwe mugabo yari mwiza ariko uwo mwanya nigeza uronka nk'umwana wa academy bivuze ngo nuno munsi kubona ba exploiter umwana bita Jesus Varejo biragoye nikimenya amenya Jude araza kambwira ati kura nimero hega Varejo nawe ntakiri umwana uno munsi Varejo mukubise nimero 18 yore yambara Chouameni no ashaka kumubwira ati kura Varejo yaduganye Varejo ntiyaduze imbere yaduganye na ba Asensio na ba Vasquez uno munsi ariko arisanga azova nasaza Varejo ajya 25 namaze kuyirenza 20 hafi n'umunana ahubwo erega azova nasaza yitwa umwana wa academy yarondewe uwo mwanya tawo wawe nikuvuga ngo iyo option ntibaho nimba ari option itabaho vyanga bikunda Madrid kisana sana barisanga kuri barisanga muri prise de risque peut-être bishobora kwakomerera na sezigeze hagati ariko kandi n'abatangwe kwiyumvira ati eske nk'abakunzi ba Madrid no musimana niyo dua uwo Carvajal cyangwa Rudiga gacavunika Mercati taruga kugira ngo bikunde base equipe zo gifise option yo kugura uwundi mugabo kandi aho naho bazoca bisanga kuri pressure yo gusayasa amafaranga kuko kuja kunegosia uronda nka Gerard Braithwaite nka Gonzalo Inyasio nka Antonio Silva Mercato isigaje nk'iminsi 2 canke 3 bro urasesa miliyoni 5 utari wateguye gusesa kubera ko vyanga biko none wakina gute kubera rukunda sindiko ndabona Carlo Ancelotti na Madrid bafateze yo kuvuga ngo nk'ubu Rudiga aravunitse ngo tuzokinisha Varejo na Militao Varejo imyaka 40 iyo risk na niyo bofata 27 ans imyaka 40 n'umwana wa academy byaranze baramwimye uwo mwanya bivuga ngo iyo filosofi yo kora muri academy muri Madrid niba nirikira na fittinga ko nta bariko barakinisha no munsi abasosyosi barabuzwa n'ike gwanura witwa Florentino Perez bambwiye ati mzee nimba rero uvuga ko wabuze Yoro ariko kandi tukaba tubona ko n'abana bakiri bato tokubaka ko projet bazimbye kandi abantu bazimbye kubagura bisaba kwitonda option yo kuzana Emerick Laporte ku myaka 30 ni nziza ndabona ko ari na option umugabo witwa Florentino Perez nimba atazinze umwana kiri muto kubaka ko projet aguzo amafaranga menshi natazana Emerick Laporte agafata risk yo gutangura saison nkuko biri yabivuze Rudiga na Militao muri axe biteze ko arabazo bavagaruka Varejo ari sous-estime izo bari prise de risque kwera kuno muzo ufate Emerick Laporte afite imyaka 30 les amis nende twabonye Yoro yateye mwene wacu nese umudefanseri mwiza muri Yoro mwene wacu reka no kwa City nimba Pepe yari yaramwiyumviye suko yari mubi Pepe yamusoye kwera yuko yishwe n'imvune kenshi Hazard ikintu kimwe no kubwira jewe sugo kritika uyu musaza Emerick Laporte ariko Laporte mwiza nabonye n'amaso yiwanje yari Laporte kwa Bilbao kuko no kwa Manchester City kubera nyene ibibazo vy'imvune hako ni yabaye mabi yara convince ivyo bibazo vy'imvune vyagiye biratuma Laporte ku munsi nivo yiwishita bisiguye iki nimburi Real Madrid uzi kutunze David Alaba ukabuze kutunze Antonio Rudiger ukagomba kongeramwe yindi ngorane y'umutama none Bade uyu munsi Bade uraza ko kuja muri Sevilla bagiye kurondera Bade vyo bavuna nkuko bari bavunika bagiye kurondera Delight muri Bayern erega ikibazo bafise Madrid sikindi kwinjira muri projet yo gura umudefanseur akiri muto babanza kuvyigako kandi bigaragara ko batifuza gusora amafaranga menshi ngo twaronde umudefanseur uwo muri projet ya Rontero nimba ivyo biko birabananira rero nuko baca bagaruka muri ya system yo kwidepana mu mwanya muto sivyo umudefanseur wimfata kibanza urutugiye kuraba Emerick Laporte akinye sezo yose gatavunitse muri Arsenal so kisignifiko ritme yahora kinirako yarashise gato parce que ari ritme ukina ko mu Bwongereza ukamuvunagurika bikagusaba kujana kuko abantu bagiye muri Arabia Saudite no munsi bakunda kuvunika igituma atakivunika marura ko bararuhutse erega muri Arabia Saudite nta mupira uri raba Kante yari yisanze kuri ritme yaho yavunagurika kenshi gashoboka bivuze ngo hari uburyo witwa Emerick Laporte yamaze kuba asa n'ugize gute yamaze kuba asa n'umanura ritme yiwe iyo ritme yiwe yaramanutse yisanga arashobora gukina igikombe ca Buraya Didebi Alafe akoresha ingufu nyinshi atagize gute adashoboye gusubira kuvunika uno musi naco gituma mbona ati yagariyeze no kwa Madrid nazo bagarutse kuri ya ritme ariko kwa City nimba zo kina inkino zitanu gusa kwa Madrid
ashobora kwisanga muri context yaho izo nkino zitanu azikina kuri ritme iteye ubwoba mugabo kandi agaca no mu mwanya wo kugira gute wo kuruhuka igare yo kino option y'abasosi yose ko mu rubuzi ngware ruvumbukana igihuna nimba batari capable bwana Landry yo kuzana mu defenseur akiri muto kwakira ko projet ya long terme yaguze amafaranga menshi none bafata risk yo gutangura saison no America Laporte ni buri yoza muri projet yo kudepana Madrid mu gihe rimwe na rimwe bishitse bakabura mu axiare wabo bamwirengagize ikibazo kice cyaba ni kintu erega America Laporte nkuko bavuze ngo yamaze saison atari ko arakinishwa hehe mu Barabu bandon amaze saison atavunitse mu Barabu bro mu Barabu nta mupira uriyo ya erega uretse kuza gukina ariko muri Yoro hari umupira nayo yamaze iminsi ngaho Yoro nare tora kubwiye yakinye nkino ndwi rega muri Yoro yakinye nkino ndwi kwanza yakinye nkino zitandatu urukino rwa ouverture ntago yakinye hakinye Normana na Cho Fernandez basi Jeki ntumharura ni kino uyu munsi Real Madrid izokina Champions League uzohura n'abataka nka Erling Haaland uzohura n'abataka birukanze umuntu nka Darwin Nunez uzokina La Liga uzokina igikombe cy'umwami uzokina ibintu byose bishoboka uzikuze amaso America Laporte zero randi hari ikindi kintu ure gutamenya none no munsi akazi ka Antonio Pinto sinukemera eragira capable de transform mu kinya uravunika naswe kandi ku myaka 30 rega attaque défenseur ko Madrid yatunze none amaze seza atagize imvune none azoreka guha ibyo wari umukeneye aza nonje kure Rudiger nje muri projet Madrid afite mekinga myinshi irenga condition physique ya Rudiger ni umusore vyari bitara rega Laporte atafunise igihagararo cyo kiramwemerera umudefenseur asekana en plus uramusubira rabe system akinamo ikibanza rego no musi gikenewe nuko je kubganje Militao na Rudiger bakina hamwe bakina muri axe centrale mu giburyo no musaba Madrid ikavunikisha ni Alabakina ameze nk'uko iri mu bamfu na Laporte ni kwakina bona Pep Guardiola gura Mikel Laporte muri ari mukwe muri Bilbao muri Athletic Bilbao ubaza ko kino gihe yaramutse mu defenseur azimvye muri La Liga Sport yari kitito Santander bahamaga abadefenseur batatu bigegarura beza baragaze kiragaye beza cyane Laporte yarimo kiragiye erega no mwiyero yabikonfirmye yarimo hako mutibagira yuko Bilbao yaritunze ari Laporte gusa na Beka yaritunze yebaba ni Mari Beka Kepa Arrizabalaga yaritunze Arrizabalaga mwiza bro erega no mudefenseur n'umugardien ninda mwiza kugundi atrante nka plan B umugardien wa mwiza iyo mugardien wa mwiza kugumudefenseur ariko umudefenseur bagwe kaba mwiza kugumugardien iki kintu rero ucumve guru nimba Real Madrid basinyije Kylian Mbappe bakabasinyije Kylian Mbappe bafise target yo kuvuga ngo tugomba kuza kumaintena ritme twari dufise kuza kugwanira ibikombe n'ayandi ma equipe erego no munsi birate Manchester United iri mu ma equipe yo kwitegwa mu mwaka ukurikira nubwo itazo muri Champions League Manchester United none munsi novuga ngo diri y'umusore yitwa Manu Ugarte yobate ndakubwiye Manchester United izo ari equipe imwe muri Premier League iteye ubwoba kuko Ugarte zazotanga iki muri Manchester bro Scott McTominay atatanga Tomine bakazamira biriko biranga erega Tomine vyo gutanga ntiyanse kubitanga ngo yabaye mubi umwanya w'imvune umwanya w'icizere uko ndiko nakubwira muri Real Madrid Ugarte arakugwa muri projet ya Paris Saint-Germain araza muri ya Manchester United tugumize muri Real Madrid kwa Paris no kwa Man U ivyo bakina kwa Man U ivyo bakina nivyo facilita Ugarte gusumba kwa Paris twigarukira Madrid wibuke ko Sofia na Mrabat arahari reka twigarukira Madrid suko kipira pacha kwa Real Madrid bazana Kylian Mbappe target yari kuvuga ngo ibikombe tugomba kubandanya ritme nyine mu kubandanya ritme ni hakomera ligne offensive gusa defensive muri foot ukabuze ko izemba patakaza baragaca yibera boss ya attaque nziza ni attaque nziza ni defense no philosophy yo kwa Madrid iyo defense nziza ukuvuga ngo idefenda uko biri naho zana attaque ya Messi na Mbappe na Ronaldo nande uzotsindwa iyo slogan Madrid yakinogiye iyo slogan yo kuvuga ngo meilleur attaque niyo meilleur defense sinda yanse mugabo igihe bavuga ko meilleur attaque ariyo meilleur defense ubufise baba winga bazibira bagaruka kurondera baro mugabo Vinicius ayitakaje ntagaruka n'ibirori nawe yo garuka ayitakaje n'ibirori yo barekipe muzirfa aratembera uzurabe uburyo Karafinya ko muri Barcelona gakinamo ingene ka defend ucura n'ivyo Vinicius ingene defend Vinicius ni mwiza offensivement gusumba Rafinha ubundi barageze kurekipera baro ubundi rero bariko bahageze kurekipera baro uza gusanga Rafinha ari mwiza nukuvuga ngo Laporte muri Real Madrid
nta kintu na kimwe yobazanye ahubwo atari kongeza ibibazo. gato Landra ashobora kuba yavyitanije cyangwa undi muntu ariko aradukurikirana ibintu ni bibiri. Madrid sa defenseur bakuze kandi barushe bashobora kuba expose ku mvune umwanya n'umwanya, ariko kandi banafise n'undi akiri mu mvune ariko bariko barakontako, banafise n'undi wo muri Castilla birereye ariko banse mwanya. Muri uwo mwanya tuko tura Madrid mwakoze irabaho gute? Bari sanse kubaka projet nshasha muri axe centrale. Iyo naho kugira ngo yubake barasabwa kugura umukinya kiri moto, wo bariko baraviza bamubuze. Nyuma yo kumubura biragaragara ko bariko baratinya gusesa agafaranga mu mukinya kiri moto wari wese kuko abari bose no munsi barazimbye. Naho bazimbye bariko barabiga ko projet zabo zisaba igihe. Nyuma y'ivyo rero, nyuma yuko batari bwinjiza mu defense kiri moto bakora ko projet gutwa amahera menshi, baca basabwa gukora ico bita projet de dépannage ku bwanje. Niyo bagiye barakora muri no myaka iheze. Bazana umugabo bita David Alaba, bazana umugabo bita Antonio Rudiger. Muri uwo mwanya kubera ko biri sanse ko bakora projet ya dépannage, ko ndabona ko projet ya dépannage batayikoze. Erega no kwidepana projet ya dépannage ni batayikora kuko ino projet ya dépannage cija kubafasha niki, iraza kubafasha wa mu defenseur babuze itwara ni Yoro, nimba baca baviza Gerard Braithwaite baca biha umwanya wo kumara saison yose bariko bararaba Gerard Braithwaite. Nimba ari baza kuviza Loic Bade baca biha saison yose association bariko bariga kuri inde kuri Loic Bade. Muri uwo mwanya rero nimba uri kuriga kuri Loic Bade cyangwa Gerard Braithwaite cyangwa rero wese bagonza Ignacio n'abandi, birasaba kuza kubanza kwidepana kugira ngo ntuze gukora kuri risk. Militao atazovunika ugaca wisanga saison yose wokina ufise Militao nako wokina ufise Rudiger na Tchouameni muri axe, uziko no muri mediane hari umuntu watakaje utegerezwa gusubiriza yitwa Toni Kroos. Muri uwo mwanya rero iyo projet ya dépannage yakenewe, iyo nayo ikenewe uno munsi turaba. Erega dépannage ni cyakibanza cyanaco Yoro ya naco muri Real Madrid ni takara. Iyo nano musuraje ku myaka 30 Emerick Laporte araza bwa mbere ta pressure ariko kandi arahura no mu préparateur physique mwiza ashobora kuba ari wahuye nawe wa mbere kuva yitwa umukinyi w'umupira w'amaguru. Wa undi yatwereka Carvajal twari tuzi ko kariyeri yiwe yaheze akamugarukana ku gwego, akabaho Carvajal ashobora kina saison yose inkino zirenga 60 atavunitse. Ubwo rero Jean-Louis Gerard Emerick Laporte kubwanje muri iyo nzira sinzi ko nawe urarande muri iyo nzira yo kuza muri ya projet ya dépannage ku myaka 30 kuza gusubira na Cho Fernandez agiye azorindira ko vya bindi vya Rudiger na Militao bidafitinga agahabwa umwanya. Azorindira ko bidafitinga bazofunika agahabwa umwanya. Azorindira ko bamutravaya kugira ngo niyame mu mvune agahabwa umwanya. Nyuma yuko muri uwo mwanya arakenewe. Ahanyene atari ko Real yamaze kutumenyereza iyo filozofi yuko umukinyi wabo kugira yinjire muri equipe abanza kumwigako. Real Madrid iracari equipe yo kuza kurondera ubufasha muri Emerick Laporte. None Laporte mu bijanye no gutwara igikombe azokuzanira. Iryo rero nijyo kosa. Berekana nicyo tubona kubwira ati turashimye son pas dimanche ko bamye babikora. Uno musina muri bizokomesha kubakomerana. Uno musina muri yo kwifuza imvune z'umukinyi kanaka. Mugabo wabonye ko biza biritamo. Ibaze none musa Antonio Rudiger akavunika. Akavunika nko havunitse Araba. Wewe witwa ngo wazanya Emerick Laporte. Ni kiya kintu Laporte azoguha. Ni giki kwatsira ijana kwijana ko Laporte nubundi adoshakinira kuri ritme ya India za Man City za Bayern saison yose ihere igene yakigira na ya ritme ya FC Barcelona igene ritme ya equipe makuru ya Emerick Laporte nta yakigira aho ntabwo kuruhisha turahuriza nukuvuga ngo Madrid kinikene niki nimbibuze Yoro ni yubake projet long term isesa gafaranga igura mu defenseur akomeye mugabo kandi nimbi byo batabikoze cyenemeza ko projet yo kwidepanira kenewe ako bafata risk yo gutangura saison bitwa ko ngo bafise Rudiger na Militao aza kuzana Emerick Laporte muri Real Madrid uri mumenyereza cyangwa uri mu president yiyumvira fata Aurelien Tchouameni umugira mu axial toute une saison kamavinga kine nimero 6 ariko wibuke ngo uwa Tchouameni garukanye muri axe kenshi ibyo bamukeneye ko muri mediane gahugeze ubu hari ibyo yatanze ko rero kumena Cruz no musatakaje Cruz eske muri ya mediane nayo isubirizwa rya Cruz rega naco kiracyari kibazo erega na Cruz ntiyasubirijwe kandi wumve ngo Tchouameni hari cyo musaza gutakaza kwera atari kumena Cruz kuko twarabonye ko Cruz yafanje byinshi hari cyaza gutakaza mugabo no musi ugiye kwiga ntiturabona match za Real Madrid ngo tore formation bazokinamo mugabo igaragara basi ugaragaje kuraba abakinyi bafise nubundi bazogaruka muri 4-4-2 Rodrigo akinishwe nko mu numero 10 Jude na akagasore ka Fede Valverde kagaruke mu kibanza cyahoramwe Cruz nukuvuga mu ico gi Aurelien Tchouameni nta kintu kimwe azotanga kamavinga totanga nubwo je nkuza kwivugira ko Tchouameni ari hejuru ya kamavinga kandi c'est sûr Tchouameni nivagaragaza iri hejuru ya kamavinga mugabo maze kubuzi yuko uravize ikibazo muri defense nta yindi shwa
Chouameni aramaze gukwereka yuko ashobora gukina nk'umuaxiare mwiza zana aho kuja gupacha pacha zo kuzana Amerika Laporte erega Laporte zo guteza ibibazo aho kuza gupacha pacha zana Amerika Laporte fata uyu musore wo mu Faransa urariye Chouameni umugira umuaxiare isezo yose irangire imbere yuko murondera uwundi Oderdo Kamavinga akina poste yahora ko Chouameni sino nanurire yare uzoza gukonkiransanya na Barcelona cyangwa na Manchester City ufise Laporte muri defense c'est plan A ni plan B ishobora kuba plan A ushobora kwisanga muri context yaho aba plan A rega se shobora gutangura Rudiga kagera ipiteto gamakuru wase ku ya mbere cyangwa ya kabiri ariko uno munsi nabuze nka plan A bamuzanye nka plan B ariko twarabonye ko babibayemo umwaka wese muri Real Madrid uno munsi ugaragaje kuraba aba defenseur bafise imatch bafise n'ururuhe uwo ari wo wose yoza ashobora kuba plan A uko vyogenda kose none naco yabaye plan A tutabizi naco Fernandez nyakorejwe nk'umukinyi wa mbere kuri poste yiwe kandi bitari prevu none Rudiga yabaye plan A tutari tuvyiteze kandi Rudiga kuba plan A vyamaze gukonfirma caranditswe Antonio Rudiga ntazosubira kuri bande touche nuko rero ariko kandi nabonye indi projet bariko bariga ko n'uyu mugabo witwa Trent Alexander-Arnold muri equipe ya Liverpool ariko yo ndabona batareseriye cyane mani habwa icubahiro ndabona batareseriye cyane mani habwa icubahiro kuba bugaye imiryango nuko ariko kandi mbere ko twakira mu guturuka muri ABG ngo batubwire ibyo batuzaniye mugabaza ikintu kimwe ga Mike erega na Real Madrid muri buno buryo ikinamo kwiyumvira Trent Arnold no kwiyumvira Ashraf Hakimi na Trent Arnold offensivement equipe bozigarika mugabo hageze kudefanda mwonshere Arnold nta kintu yoguha muri Real Madrid kinabiri erega nico gituma abakinyi beza bose iyo bahuriye muri equipe kenshi badatanga umusaruro kuba mwiza no gukina ivyo equipe ikere kugira ngo ishike ku musaruro yatandukanye kubera yuko yaba uno munsi bavuga ati abeza bose tubashire hamwe wibaza ko nk'abajya 11 UEFA itora baranze umwaka wibaza woje na Crystal Palace ya Mateta kitobanywa Crystal ya Mateta yobanywa fata no karorero attack irimo Lamine Yamal Nico Williams dufate na Harry Kane na Kodiga Mediani mo Fabian Ruiz UEFA yatoye aba ba Ero fata karo nk'aba ba Ero Mediani irimo Musiala irimo Lamine Yamal irimo na Nico hagati hari Dani Olmo hari Cascante hari na Fabian Ruiz sivyo defense irimo Laporta Stones Laporta na Akanji kunde ku nimero 2 zitatu kukurera abo uno munsi ucibufata ukabahereza equipe nka Crystal Palace dushaka tureka Crystal dufata umugwiseruka gigumwe udafisemo umukinyi numwe muri abo Pebi fisemo umukinyi nk'abadagi Pebi fisemo umukinyi bafisemo abadagi nabo bafise Musiala bavuga ko babuze manager wafisemo Peiba nta mukinyi fisemo kandi yakinye kimwe cya kabiri gishica ugaca ufata ukaba Peiba yo bapakira nkuko dufata 11 baranze UEFA Champions League cyangwa beza ba UEFA 11 baba ari beza top ariko uzora kenshi muri 11 ukuntu babatondeka urasanga nimero 2 bamuhindeze 3 urasanga nimero 11 bamuhingetse ku 9 barabayenge cyane ngo barondere kibanza cyane dufata effectif uno musi ari kwisangamwo abakinyi beza duheruka muri R tuvuyemo nk'ubusatizi burimo Cristiano Ronaldo Lionel Messi na Neymar Jr sivyo cyo dusanga Mediani fise nka Andre Iniesta na Toni Kroos akarorero na Xavi Hernandez na Luka Modric ugacufata aba defenseur wowe uziko bakomeye nka Thiago Silva kamutereka hamwe na Ramos ugacufata dufata barfubeki twabonye Daniel Carvajal na Marcelo dufate na Marcelo canke dufate Daniel Alves na David Araba canke na Jordi Alba sivyo abo ugacubatereka ugacubaha Crystal Palace iri ambition worarondera igikombe nivyo Crystal Palace ati tugiye gukina na equipe ya 11 beza ku mugabane wa Burayi none Cristiano Ronaldo ntacha agomba kwerekana muri iyo equipe kari warenze Messi none Messi narenze Cristiano Ronaldo muri iyo equipe none Neymar Junior nazati birashoka ko ntwara Ballon d'Or hari Messi na Cristiano Ronaldo iyo equipe muri saison yo muri equipe zatsinzwe ibitsindo byinshi cyane gose nuko bisigura ngo rero no kwa Madrid please urassemble les meilleurs joueurs wisanga kuri risque rimwe na rimwe izotuma wo defend cyo tubabisa ko ubaka na projet nziza defensive mu bwugariza nimba uno tubona ko equipe izoba for offensive none uno munsi Carvajal ko tubona system akinamwo
offensivement defensivement meze neza ariko bamukeneye cyane defensivement gusumba offensivement Madrid baraja muri projet yo kurondera mu halfback yofansa cyane kandi babona ko bazoba bari kuri risk yo kudefenda cyane kubera iki bivuze ngo no musa bakira muri style za Trent za bashafu Hakimi si wa defenseur Madrid no musi keneye kuri zibiri abantu bakira muri style ko subira Carvajal no munsi ni zino style za Reece James zaba Kyle Walker zaba Kunde wa defenseur Correcer a defender neza abakiri bato muri Real Madrid mbona projet zabo zo fitting burya Jiri Kunde arimo Kunde Reece James Kunde yo fitting Kunde yo fitting kuko Real Madrid mu numero 2 ntibamusaba gukina vyataje ba for defensive mabiraheze erega equipe kina kuri souffrance fati bubamfu uko kono abantu baba bakondana Mendy bamwe bazaho ko Madrid muri no system bakinamwo kuva Carlo agarutse yuno musi Mendy ataba titirere Marcelo akaba imyaka ikimukunda akaba yarabandanje kwa titirere nituba twarabonye ububi bwa Marcelo Mendy no musega mu defenseur beza ko abakinyi ivyo equipe kene ni babaye beza nkuko twe tubakeneye twe gwamenyesha makuru cyangwa uko abafana babakeneye oya mugabo babaye beza mu gutanga ivyo equipe kene muri uwo mwanya nico gituma kuno kuntu Mendy akina niko equipe kene musubirizwa Carvajal muri no system ya Carvajal nyene ni nako bariko baravisa Alphonso Davies kubera ko Davies nubwo ari for offensive na defensive ni style ya Dani Carvajal nuko ari kindi dossier kinavuga mbere ko twakira batumire bacu guturuka hariya muri ABG uyu mugabo yitwa Andre Leny akomeje kwigira karakaje hariya i Madrid amakuru yazintana navuga binavuga ko umugabo ashobora kuba agirerekereze muri equipe ya Chelsea de Blues Andre Leny equipe igura abakinyi bose ku isi na Andre yavuze ko ari umukinyi w'umugore Chelsea equipe imwe rukumbi ku isi nzima kino gihe ngo bari muri projet ikomeye cyane yo gushobora kugura umugabo yitwa Andre Leny akinjira muri equipe yandi ya Chelsea de Blues nyuma yo katangarije ati nivyo Courtois ni mwiza kandi niwe munyegori wa mbere ati mugabo kandi nanje ndagomba umwanya wo gukina tukaba tuzi ko no munsi ibintu byo gupaca hinduranya abanyegori umugabo witwa Carlo Ancelotti ivyanje tumuziko nimba umunyegori ari numero 1 sigura ngo match aratera zose sigura ngo timba Thibaut Courtois ari wari uwa mbere muri equipe ya Madrid biregeza ku umugabo witwa Andre Leny bigaragara yuko saison yakoze ishobora kuba rikiramu icizere cyuko atagomba kuba yicara muri equipe ya Real Madrid bishobora kurangira umugabo yitwa Leny yerekereje muri equipe ya Chelsea de Blues ku makuru ariko aravuga gushika muri kano kanya est-ce que ni Leny yatomboye kuja ahantu akina akisanzura cyangwa ni Madrid yo bihomvye umusubiriza umugabo yitwa Thibaut Courtois kuko ashobora kugira na Rochit tukabona yo nababara bakabura double cyangwa se biratuma uwitwa Kepa Arrizabalaga Madrid cimugumiza muri vizere zayo mu gihe witwa Andre Leny yo basohotse nkuko bivugwa n'ikinyamakuru OK Diario bivugwa ko Leny ari hafi kwerekeza mu gwa Chelsea ku miliyoni 200 z'amafaranga y'amanyaburaya rero tugiye kuraba Chelsea ku mwaka w'ezi yaritunze abanyegori babiri George Petrovic ndetse na Robert Sanchez ariko Robert Sanchez mu kuva kwa Brighton byagaragaye ko ari umunyegori yahawe umwanya mugabo byukuri atari kara konvenka abakunzi ba Chelsea atari ko bamwigori ryaciyemwo Kepa Arrizabalaga ryaciyemwo umunyegori yitwa Edouard Mendy mvuze Kepa mwibuke erega Kepa ino saison yiwe ya nyuma mbere yuko atizwa kwa Madrid none niya convince Kepa atari bimwe byagiye biranga rimwe na rimwe iyo yari muri forme yiwe Kepa so umunyegori mwiza kwa Chelsea Edouard Mendy uno munsi ni yabaye umunyegori mwiza mu gihe ciwe erega urabe Edouard Mendy kwa Chelsea bamuzanye batangwe kuduta kuri niveau ya Kepa mugabo Edouard Mendy asohotse Kepa yamaze gusubira kugira gute kumutwara ikibanza bivuze ngo rino gori hari uburyo iyo usamayemo gato mu myaka yeze bataguha umwanya wo kugumujarajara ngo urigumemo naco gituma Robert Sanchez yaravunitse George Petrovic acarazara areponda prezatanga nivyo Robert Sanchez atabaye kino rero kikwereka ko Robert Sanchez ashobora kuva muri projet ya Chelsea umwanya ariko nabo bararaba ati ritme George Petrovic ageze ko gukonkiransa na Robert Sanchez ndetse n'abana ba Kepa bagaruka batacifite icizere biragoye baragomba kuba kino projet ya George Petrovic agwanira umwanya na Andre Leny